Chuti bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije. Kuva ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 28 gushika ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 31 Kigarama umwaka w'2024 haratunganijwe amasengesho y'igihugu y'amashimwe ku Mana ku vyiza yakoreye Uburundi n'abarundi mu mwaka w'2024 twaraye dusozereye hamwe no kuyiragiza kugira ngo ishishikare guhangaza Uburundi muri uyu mwaka mushasha w'2025. Amasengesho yabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'Uburundi i Bujumbura ku kibuga ca ETS Kamenge. Ayo masengesho rero akaba yitabwe n'abene gihugu, indongozi zitandukanye, abarongoye inzego nkuru z'igihugu, abaririmbira Mana bo mu mashengero atandukanye, abasiguzi b'ivyanditswe vyeranda batandukanye n'abandi. Mu kiganiro cuno musi mukaba mugiye gukurikira igice ca mbere c'ayo masengesho kizoba kigizwe n'insiguro zifatiye kwijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza, hamwe rero no gutazira Imana vyaranze ayo masengesho yamaze imisi 4. Tukaba tubaye ikaze. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 28 Kigarama 2024 niho rero hatanguzwa icese ayo masengesho y'igihugu y'amashimwe, akaba yatangujwe n'inkuka ya misa yabereye muri paroisse yitiriwe Umweranda Yohani Batista ya Gihosha ikukira diocese nkuru ya Bujumbura. Iyo nkuka ya misa ikaba yari yitabwe na Sebarundi n'umuryango wiwe, abarongoye inzego nkuru z'igihugu zitandukanye, indongozi zitandukanye, abakristu ba paroisse ya Gihosha n'abandi. Umwungere wa diocese nkuru ya Bujumbura Musenyeri Gervais Banshimiyubusa yarongoye iyo nkuka ya misa afatiye kwijambo ry'Imana riri mu nkuru nziza yanditswe na Matayo, akaba yahamagariye indongozi kwama bafata ingingo ku neza yabo barongoye. Abarundi nabo akaba yabasavye kwama bubaha amategeko y'Imana n'ay'igihugu. Mu mwanya w'igisabisho rusangi, umutambukanyi wa Sebarundi nyini cubahiro Angeline Ndayishimiye akaba yasavye Imana ngo ikomeze Sebarundi, imuha ubwenge n'ubwitonzi nk'ubwo yahaye umwami Salomo kugira ngo abashe kurongora neza ihanga ry'Uburundi arishikane kwiterambere rirama. Mana zima
ntacyo turi tutagizwe nawe, ntacyo dufise tutahawe nawe. Turi ngaha nk'ihanga ryawe, tuzanye amashimwe dukenguruka ku byiza byinshi wamutugirira. Tuguhereje igihugu cyacu cyiza, ugihezagire, ugihunda amahoro yawe. Hezagira ubutaka bw'igihugu watugabiye, imirima iguma itotahaye, ibitungwa bimererwe neza, maze imiryango yose igumane akanyamuneza gakomoka iwawe. Abana n'abavyeyi abaname rimwe. Turakugurukiye kandi kwiteka abateye Burundi, ukabuha indongozi zivuga izina ryawe kuva hasi gushika hejuru. Nubandanye uhezagira indongozi waduhaye uhereye kuri se Barundi. Kunda Mukama umutima uzigamire, komeza ubwenge n'ubwitonzi washize muri we nk'umwami Dawidi, maze igihugu cawe abandanye akiyoborana ubwenge n'ubwitonzi nk'umusavyi wawe Salomo. Turabigusavye Mukama. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye nawe mu gisabisho rusangi akaba yasavye Imana ngo izigame Uburundi n'abarundi mu rugendo barimwo rubaganisha mu gihugu giteye imbere, hamwe rero no mu bihe vy'amatora Uburundi bwimirije. Mana nzima serukundo, wewe nyene warivugiye uti sinzokwirengagiza kandi sinzoguheba. Uriko uraducabutsa umwaka wa 2024 kandi abahigira Uburundi uyu mwaka batari bake. Turagukengurukiye ko wagumanye natwe uyu mwaka turiko turasozera. Turagukengurukiye ko waduhaye umutima wo kurinda imbere y'ibigeragezo n'ibicantege twahuye, tukabibonamwo twese abarundi twihanganye, tuzi ko umunsi umwe tuzobivamwo naho abadushinyagurira batari babuze. Turagukengurukiye ko muri uyu mwaka nyene waduhumuye amaso tukabona ishusho y'Uburundi watugeneye. None Mana yacu, kuri uno munsi tuje gukengurukira, tuje no kugusaba turi kumwe n'abarundi bose ngo dukomeze muri uru rugendo turimwo rugana Uburundi buteye imbere. Turagusavye ubwire umurundi wese rya jambo wabwira Yozuti, ntugire ubwoba ndi kumwe nawe. Uduhe umwete, udukure ko yanyosha mbi idusubiza mu ihumbi, kuko ari wewe ubirema ukabikomeza. Mana nzima serukundo, jewe ndaje mu njyonga zawe ndi imbere y'ihanga ry'abarundi. Turi ku rugendo rugana Uburundi buteye imbere kandi turemera ko tuzohashika. Ndagusavye ugendere abanyepolitike bose, bagire umutima rugabo, ntihagire ubucutse umutima wo gusubiza inyuma intambwe Uburundi bugezeko mu gutaba amatora. Nubaho umutima wo kwemera intahishize, babashe gutegera ko uwutowe ari wagiye kubaserukira. Rungika mutima mweranda aremesha abarundi baze batore umutima uri munda. Uri Imana yumva kandi yishura, niwakira ibisabisho byacu. Twumvire se Mana nzima. Muri iyo nkuka ya misa, umuryango wa Sebarundi ukaba warashikanye ishikanwa ry'amashimwe ryavuye mu vyimburwa bitandukanye.
inyuma y'iyo nkuka ya misa ayo masengesho akaba yaciye abandaniriza rero ku kibuga ca ETS Kamenge. Ibirori bikaba vyatangujwe n'urugendo rwari rurongowe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe baherekejwe n'izindi ndongozi z'igihugu zitandukanye, eka mbere n'abene gihugu bari baje bava mu makomine atandukanye agize igisagara ca Bujumbura. Ugo rugendo rurangiye, umutambukanyi wa Sebarundi nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye akaba yaciye aragiza Imana ico kiringo c'imisi 4 bari bagiye kumara bari imbere yayo mu masengesho. Arayishimira ku vyiza yakoreye abarundi mu mwaka urangiye. Mana yacu, Mana ugororoka, turi imbere yawe tubanje gusaba imbabazi aho hose tutakugorokeye mu mwaka wose uheze. Turaje nk'abarundi n'abarundikazi kubanze ogeshe amaraso y'umwana wawe y'igiciro yava ku musaraba igihe yabambwa tukabambuka, igihe avuga ati byose birarangiye tukaronka amahoro. Ico gituma tubanje kwiyezesha amaraso mperanda, uduharire utaduharuriye nk'abana b'abantu tugenda ducumura. Ndetse n'ijambo ryawe ryatubwiye ko tuvuze ko tutarabacumuzi twoba tubeshe kandi twatwize umubeshi umwana w'Imana. Ane Mana nzima, turazi ko gushima bibereye abatunganye. Turaje kuno musi wa mbere utangura ikorane kubanza dutunganye mu mitima yacu, natwe tubone kugurura imitima kugira ngo ijambo ryawe rishikire mu mitima imenetse. Yesu Kristo, reka tugushimire ibitangaza wadukoreye, reka tugushimire ku vyiza byose wakoreye Burundi n'abarundi, reka tugushimire ku vyiza wakoreye imiryango yacu, na cane cane uno musi tukaba duhagaze imbere yawe turi bazima, tukaba duhagaze imbere yawe dushobora kuvuga izina ryawe aho benshi badashobora kuvuga izina rya Yesu Kristo mu mwidegemvyo barivugira mu ntamatama canke ibinyegeje. Tukaba Mana nzima twarose umwidegemvyo wo kumenya, nico gituma duciye bugufi Mana ngo tuguha amashimwe atagira uko yongana, kuko ivyiza dukorera ni vyishi, nta nivyo twoshaka kudondagurira ngaha ngo tubiheze. Ariko Mana nzima turagushimiye kuri ivyo vyose wadukoreye, turagushimiye kuri ivyo byose mu majambo make wakoreye abarundi n'Uburundi. Waraduhaye akavura keza, waraduhaye umwimbu, ndetse Mana nzima waruguruye n'amayira igihugu cacu kiguma kibanya bagendwa. Turagushimiye Mana nzima kuri Forum de Family Day ingene yagenze neza, n'abashitsi bashoboye gushika amahoro ndetse basubira amahoro inyuma. Turagushimiye ingene inama yakomeze yabaye mu mutekano, turagushimiye na table ronde ingene yuguriye amayira, turagushimiye ingene n'Umana nzima uguriye amayira, turagushimiye ku mushitsi wacu Valeri nibo bagendanye bava muri Amerika ingene bashitse ngaha mu gihugu cacu amahoro. None Yesu Kristo, ndagusavye urungika abamarayika bagume babakikuza aho bari hose, bumva akayaga kawe kavuye mu ijuru, ndetse n'abarundi bose bakikuze. Naco gituma dusavye amahoro ngaha mu gihugu cacu. Mana nzima twaka no gusabira n'umwaka tugiye gutangura, turazi ko agiye kubamwo amatora, urayategura wowe nyene agitangura gushika here, azotangure mu mutekano ntangere, azahere no mu mutekano ntangere.
kandi mana nzima turazi ko ari wewe utoranya abo babikwiye, kuko mana nzima ngo nta butegetsi butava kuri wewe. Nico gituma dusavye bazotogwa bazobe barungitswe n'ijuru, bazobe batowe n'abana b'abantu, ariko aba ari wewe uzobikora kuko turazi yuko mana nzima wewe ukomeza abanyantege nke, ntutora abafise inkomezi ariko komeza abo watoranije. Mana ugira neza, mana uhambaye, turakweretse iminsi yose tugiye kumara ngaha, turataramuje umudayimoni wo gusamaza mu izina rya Yesu Kristo, turataramuje umudayimoni w'indwara mu izina rya Yesu Kristo, turataramuje ndetse ibyo byose byoza bihungabanya umutekano ngaha. Turasabye abamarayika barinzi bakikuze igihugu cyacu cy'u Burundi, ndetse haba hejuru akayaga kawe kagume gahungabana, haba hirya no hino mana nzima tugume twumva umwuka w'umutima mweranda. Abari ngaha bose turabahezagije amaraso ya Yesu Kristo, ndetse mana nzima mu Burundi bwose turabuhezagije. Turasabye mana nzima abazovuga ijambo ry'Imana, mana ugira neza baze basame abari wewe wivugira. Mana ntituze tubone abantu buntu, ariko tuze tubone ubwiza bwawe, ariko bukayanganira ngaha. Kibirenge kizima ndakweretse abo bose bitavye kino gikorane, ndakweretse nabo bose bavyifuje ariko bitakunze kubera imvo yica nkiriya. Urabahezagira, ubahezagira aho bari, na cane cane uzoduhe mana nzima imitima imenetse, imitima yakira ijambo ryawe, imitima ijanjaguritse, uturinde imitima ikomantaye, uturinde imitima y'ubugunge. Ibyo twogusaba ni vyinshi, ariko uduha ivyo ubona ko dukwiriye. Nico gituma senze muri bike ibisigaye biduha n'ubuntu n'imbabazi kubwa Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Inyuma y'ijambo ry'ikaze ryashikirijwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura, indirimbo z'amashimwe n'izo gutazira Imana z'imigwi itandukanye y'abaririmbira Imana zikaba zaciye zisamirana. Ayo masengesho y'igihugu y'amashimwe akaba yarashimikiye ku ijambo ry'urufatiro riri muri Kuvayo 18 umurongo wa 19 gushika kwa 23. Kuvayo igice c'18 turahera ku murongo wa 19 turashikana ku murongo wa 23. None rero nyumviriza ndakugira inama, Imana yigufashemwo, ube ari wewe mushikirwa w'amajambo y'abantu, wongere uyajane ku Mana, kandi ujane n'imanza zabo kuriyo, kandi ube ari wewe ubigisha amabwirizwa n'ivyagezwe, no kubereka inzira bakwiye gucamwo n'ibikorwa bakwiye gukora. Ikindi utoranye mu bantu bose abashoboye guca imanza, bubaha Imana, b'abanyakuri, uheze ubakuze, babe bakuru bo kuganza abantu, bamwe 1,000, abandi 100, abandi 50, abandi 10. Baba aribo bacira abantu imanza ibihe byose, nawe bazohore bakuzanira urubanza rugoye, ariko urubanza rwose rutagoye baba aribo baruca ubwabo. Ico nico kizokuremurura, kuko bazoba bakugabanije ibikorwa. Nuko niwabigenza utyo, Imana ikabikwemerera, bizogushobokera,
n'aba bantu bose bazohora bataha iwabo atamwikomo. Imana nihabwe icyubahiro. ngo niwagira ivyo bintu Imana ikaba ariyo igutegeka uzoshobora kubandanya, bitaye ko ico gihugu cose kizoshika amahoro. Mu nyigisho zifatiye ku ijambo ry'Imana zatanzwe n'umukozi w'Imana Denise Nkurunziza, yishimikije iryo jambo ry'urufatiro, akaba yahamagariye abarundi kwama baja inama n'ingingo no guhanuza Imana mu ngingo zose zifatwa. Dusomye mu ijambo ry'Imana, uyu mugabo Mose n'umuntu ngo yavugana n'Imana imbona nkubone. Yetiro nawe bishoboke ko yarabizi kandi yarabizi by'ukuri, ukamusezera yaramubwiye ko Imana yamutumye, yamwiyeretse akumva ijwi ryayo. Aramubwira rero Imana niyabikwemerera, aho ikintu yashaka kumubwira ngo naho jewe ndakugiriye inama nubire kuko gisha Imana niyo mana yawe, nayo uyigisha inama kugira ngo ibikwemerere, hanyuma nawe uce ubikora. Abatugira inama turabakeneye, nta muntu n'umwe ariho adakeneye kugirwa inama, ariko inama y'abantu ntihagije. Abantu nibakugira inama wibuke yuko hari Imana yo mu ijuru ishobora byose, ishobora kukubonera yuko iyo nama bakugiriye ari nziza nuko atari nziza. Imana ishobora kugushigikira muri iyo ngingo ugiye gufata. Rero kugirwa inama n'abantu ni byiza cyane, ariko tuze turibuka yuko hariho Imana ikwiye kutugira inama. Niba kugira inama uzoca ugenda wiherere ubaze Imana, nayo uyigisha inama, kandi Imana yo mu ijuru ntizoreka kukumva ngo igushigikire, ikubwire neza ati bikore cyane bireke cyane ikongerere ko ukundi kuntu wobigenza. Reka tuvuge ibikorwa by'Imana yacu. Iyo yaturwaniye intambara zikomeye, intambara zibonwa n'izitabo. Imana yacu, Imana yacu, uragahezagirwa. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba nawe mu ijambo nyamukuru ryo kuri uyo munsi yarashimiye Imana ko igihugu gisasagayemwo amahoro n'umutekano. Ati amaso n'ikiganza vy'Imana vyagumye hejuru y'u Burundi, naho hariho ababwipfuriza inabi ngo Imana yoyo ntihengeshanya kubatesha. Yasavye abarundi bose gukura amaboko mu mpuzu bagakora kugira ngo bateze imbere igihugu cabo. Ivyo byose twaciyemwo ntibibabuza ko iki gihugu tuzogihindura kigacika koko igihugu c'amata n'ubuki. Ibihuhusi vyose twaramaze kubicamwo, ubukoroni, injyane za bose rimwe, intwaro zica zikongera zikaryanisha abarundi. Ivyo byose twarabiciyemwo, mugabo Burundi buracahagaze. Ivyo n'abarundi turavyemera. Mu ruririmbo ndangabuhizi w'igihugu cacu tuvuga tuti Burundi bwacu warapfunywe ntiwapfuye, warahabishijwe ntiwahababuka. Nico gituma ubu ari gihe cyo guhaguruka, tugahagurukana ubugabo. Iyi Imana yishize imbere, ubuzi neza yuko nayo ikigira ikikoze kandi gihimbaye. Twararosa amahoro, Uburundi burasubira buratoha, buragira ubutegetsi nyabwo. Ubu rero tugeze ku ntambwe igira gatatu y'urugendo
rukomeye rudushikana mu gihugu c'amata n'ubuki. Uburundi tuburimwo, ubu hageze ko tubwubaka. Ayo masengesho akaba rero yaranzwe n'indirimbo zitandukanye z'amashimwe batazira Imana, bayishimira ku byiza yakoreye Uburundi, banayisaba kugira ngo ibwamize ko ikiganza cayo. Ku muhingamo wo ku munsi ugira kabiri w'ico gikorane hakaba hari kuwa Mungu igenekerezo rya 29 Kigarama, indirimbo z'amashimwe no gutazira Imana z'imigwi y'abaririmbira itandukanye zikaba arizo zasamirana ngaho ku kibuga ca ETS Kamenge batazira Imana. Mu nsiguro z'ijambo ry'Imana zatanzwe kuri uyo muhingamo, umukozi w'Imana Isidore Mbayahaga yishimikije ijambo ry'urufatiro ry'ico gikorane n'ayandi majambo y'Imana, akaba yashimikiye ku bijanye no kwirinda ibiturire, kutarenganya, kugendera ukuri, kwihangana, kudacika intege n'ibindi. Akaba yasavye abaraho n'abarundi bose kubaha indongozi, kuko ngo uburongozi bwose buva ku Mana. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye nawe mwijambo yashikirije kuri uyo muhingamo akaba yarashinze intahe ko Imana yabaye hagufi y'u Burundi n'abarundi mu mwaka twaraye turangije. Umwaka na vya bigori twari twimbuye tukabika dutegera kazoza, none umunsi niho bikiri, none tudatagwe gusoroma ibindi. Ivyo byose ni mihezagiro y'Imana. Imana niwe mwungere wacu, niyo yaturinze kandi izokwa miturinda. Nico gituma rero ako konyene kari gakwiye kugira ngo dutambire Imana. Kubona turiko turatwenga tumerewe neza, kenshi mwebwe ntimumenya iz'Imana igwana, mugabo twebwe irashaka kutubwira iti ubu nganda rugwane rero nguru imbere yanyu.
nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yaciye atumirira abari aho bose gukengurukira Imana yakoreye ivyiza bitagira ingero Uburundi n'abarundi mu mwaka w'2024 biciye mu ndirimbo z'amashimwe no gutazira Imana. Nyuma y'umutaga wo ku munsi ugira gatatu w'ico gisabisho hakaba hari kwigerekerezo rya 30 Kigarama naho nyene haranzwe n'indirimbo zo kuninhaza Imana ziremeshejwe n'imigwi y'abaririmbira Imana itandukanye. Mu nsiguro ku vyanditswe muri Biblia, umukozi w'Imana Keve Sibomana afatiye ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo co Kuvayo 18 kuva ku murongo wa 19 gushika ku wa 23 ari naryo jambo ry'urufatiro ryayo masengesho, akaba yasiguye ingene Yetiro ariwe sebukwe wa Mose yahanuye umukwe wiwe Mose gutunganiriza neza Abisirayeli afatanije n'abantu babishoboye intungane kandi batinya Imana. Akaba yaboneyeho akaryo ko gusaba indongozi z'igihugu ko mu gihe co kurondera ababasahiriza mu gusukurira ihanga Imana yabashinze ko bokwama bafatira akarorero kuri iyo ngendo ya Mose. Indongozi abwirizwa kuba umuntu ashikirwa vyoroshe, kubera ko ibanga aba yarahawe nico abenegihugu baramutoreye, si ukubaba hejuru ariko n'ukubabera umukozi, n'ukuboza ibirenge, n'ukubumviriza, n'ukurirana nabo. Sebukwe Mose aramubwira urondera abameze batyo bafise umutima w'impuhwe. Urazi iyo ufise umurongozi adafise umutima w'impuhwe, uyo murongozi arakumerera nabi cyane gose. Isengesho usenga nuko ab'Imana izoduha n'ab'Imana yaduhaye buzura impuhwe, buzura urukundo, bagira imbabazi, bakitaho inyungu z'aba batoye ataco baravye. Umukozi w'Imana Keve Sibomana akaba yamenyesheje ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yaronse iyerekwa ridasanzwe mu gushiraho imbona kazoza y'iterambere ry'u Burundi bwifashe mu 2040 buteye imbere mu 2060, ariko rero ngo bigasaba ko ashigikirwa kugira ngo iyo mbona kazoza ishobore gushika kwihangiro ryayo. Iyo mvuga ko Imana ritanga iyerekwa
iyerekwa ubwo nibwo ruhara rwayo. Igihe cyose Imana ibona iherezo mu itanguriro, hari icyo yeretse nyenicubahiro umukuru w'igihugu mu bijyanye na vision 2040-2060. Yamarika arabivuga mu bikorane, yamariko arabisubiramo. Iryo ni iyerekwa ryavuye ku Mana. Imana iratanga iyerekwa, mugabo kandi Imana iratanga ubwenge, kumenya n'inkomezi zo kugira ngo iryo yerekwa rishobore kwambara umubiri, rishobore kubana n'abantu. Ku ruhande rw'Imana, Imana iravuga kandi icyo gihe irakenera kumvirizwa, irakenera ko abiriko irabwira bavyumva kandi bagaheza bagakora icyo iba iriko iravuga. Kuri uyo musi ugira gatatu w'igikorane cy'igihugu c'amashimwe, umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye nawe amaze gufata ijambo, akaba yamenyesheje ko Imana yahezagiye Uburundi mu buryo butandukanye mu mwaka twaraye dusozereye. Turafise imvo yo gushimira Imana, turayifise. Jewe mperuka kuzunguruka mu gihugu ndaba ingene ibigori vyifashe. N'ubwa mbere mu Burundi nabonye ibigori bifise amababi asa na terebusakuma. Hamwe bazuti mbega irya ne terebusakuma caye n'ibigori. Ndaraba ingene imisozi isa neza, ingene abarundi bagiye ku kivi, n'umunezero udasanzwe. Imana yadukoreye ibitangaza bikomeye cyane. Turavye neza dusanga igihugu cy'u Burundi Imana yashatse kucereka isi yose kugira ngo iryari ryaravuzwe abarivuze baryumeko. None rero nukwama turiko turashima, dushimira Imana, tuyongeza kugira ngo igumiriza aho nyene, tugumye umurego tugenda. Ariko rero tutari umwe, tutagize urunani, Imana nayo ntizotwumva. Abasenzi rero ntimucike inkokora, bandanya musenga kataraza kari mu nyuma. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba kandi yahanuye abarundi bamwe bamwe bagifise ingendo mbi yo gucafuza igihugu cabibarutse, aca basaba kuvavanura n'iyo ngeso ngo bifatikanye na bene wabo mu rugendo ruzoshikana Urundi ku mbona kazoza y'iterambere bwihaye. Akaba yaciye aboneraho gutumirira abitavye ayo masengesho guhaguruka bagatazira, bakongera bagashimira Imana ku vyiza ikorera igihugu cayo.
ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 31 Kigarama ukaba ari nawo wari umunsi wo gusozera ico gikorane c'igihugu c'amashimwe ku Mana, ukaba waranzwe n'akanyamuneza mu ndirimbo z'amashimwe no gutazira z'abaririmbira Mana batandukanye. Haraje ibihe byiza ku Burundi n'Abarundi. Haraje ibihe byiza ku Burundi n'Abarundi. Icyo gihe tuzojya tuzonwa twibere mu gihugu cy'amata n'ubuki, tutotahare dusagarare tugemurire amakungu. Ibyo gushimira Imana yadukoreye muri uyu mwaka. Iyo Mana intambara izo tubona n'izo tutabona zose yarazitsinze, zirwanye zose. Intambara izo tubona n'izo tutabona zose yarazitsinze. Ushima Imana yazigamye igihugu, yazigamye n'amazi n'abenegihugu. Igihugu kiratekanye, reka dushime Imana yazigamye igihugu, yazigamye n'amazi n'abenegihugu. ku gihugu cyacu turakengurutse kuza wadukoreye. Mana mana zima nawe ugejeje ukora, uburinzi bwawe bwabaye ku gihugu cyacu. Turakengurutse kuza wadukoreye. Mana mana zima nawe ugejeje ukora, dufise impamvu nyinshi zo kugushima. We Mana yera uburinzi bwawe bwabaye ku gihugu cyacu. Turakengurutse kuza wadukoreye. Mana mana zima nawe ugejeje ukora, amashimwe n'ayawe tutazigwa n'ukwawe. Tuzi imbere yawe tutuzishi tuti hakaba harimwo mbere na kohare idasanzwe y'abashikiranganji ba leta y'u Burundi. Mambo ni poa kabisa. Bacheza nk'abanyamushi, abanyamushi kabisa. Davira. Makofi mengi kwa Bwana Yesu. Barabiryoheje cyane. Karibu. Safi.
Mu nyigisho zifatiye ku ijambo ry'Imana, Patiri Dieudonné Niyibizi yigishije kuri uyo musi, akaba yasavye indongozi kuba incoreke zibushitse zirangwa n'umutima w'ubuntu, gukunda bene gihugu, igihugu no kugikorera, kugira ngo baze bame bibukwa nk'intwari naho batoba bakiri mu bibanza barimwo muri kino gihe. Tube ababwiriza babizigirwa kandi b'inkerebutsi, mu gifaransa des intendants fidèles et avisés. Igihugu cacu c'u Burundi kimeze nk'urugo. Serugo ni Imana. Abarongozi nabizigirwa b'Imana. Igikorwa bajejwe nukugerera abasuku b'umukama ingano ku rugero nyarwo no mu gihe nyaco. Abarundi n'abana b'Imana. Mana y'u Burundi. Abarongozi n'ab'Imana itora bakitwa les intendants, abizigirwa, maze ikabashinga igikorwa cyo kugerera ingano ku rugero nyarwo no mu gihe nyaco babasuku b'Imana ca gihugu c'Imana. Barongozi mwese turi abagestionnaires, des intendants, des économes au sens premier du terme, abantu baraba ko amategeko y'urugo yubahirijwe. Ekonome hoikos nomos, itegeko rigenga urugo ko rikwirikizwa. Umwe ekonome, uwo muntu araba ko urugo rubayeho neza, akaraba ko atawaraye ubusa, akaraba ko bose bariko bararima, akaraba ko bose bariko baraterera, akaraba ko ingano zikwiye, akaraba ko nizejo ziriko ziraboneka, akaraba ko mugigega ziriko ziraza. Tukabikora ku izina ry'Imana yadutoye ngo ndagushinza abana banje, maze ubwo bubasha tukabukoresha mu kwicisha bugufi. Des intendants fidèles et avisés. Petero abaza Yezu ati, Mukama, nitwebwe gusa uciriye umugani canke uciriye bose? Umukama aramwishura ati, nuwuhe mubwiriza w'umwizigirwa kandi w'inkerebutsi shebuja yashinje abasuku biwe ngo azarabagerera ingano ku gihe? Nuwuhe? Ngaha hari ababwiriza benshi. Yezu arabajije ati, nuwuhe mubwiriza w'umwizigirwa kandi w'inkerebutsi ngaha shebuja yashinze abasuku biwe ngo azarabagerera ingano ku gihe? Ntazarigerera, azarabakorera ivyo bashaka, ivyo bakeneye, ivyo barekuriwe, kandi bashobore koko yarabaragije uyo muntu. Arahiri uwo musuku shebuja agarutse azosanga bigira uko. Arahiri uwo musuku shebuja agarutse azosanga bigira uko. Ni ivy'ukuri ndabibabwiye, azomushinga ivyiwe vyose impera y'ubwami bw'ijuru. Umubwirizwa w'umwizigirwa kandi w'inkerebutsi ameze gute? Ikibazo gica kibico. Yezu yabaje ati, ni nuwuhe? Ninde mubwiriza w'umwizigirwa kandi w'inkerebutsi? Mu Burundi dukeneye ababwirizwa babizigirwa kandi w'inkerebutsi. Des personnes avisées, babona ibintu bitaraba, bategekanye uti nyabuna, biba bizigirwa n'urya yabashinze iryo banga. Umuntu agatinya Imana ati, Mukama, iri banga wampaye riragoye. Aho umuntu araho umuntu yicaye agafata akanya kagacerere, agaheza akavuga ati, Mukama, ibi bintu wanshinze jewe nzobivamwo, ibi bintu bizonkiza, ibi bintu ntibizontakariza umutima. Mbega ibi bintu wanshinze. Umubwiriza w'umwizigirwa kandi w'inkerebutsi avisé et fidèle. La fidélité à la mission, la fidélité aux engagements.
muri ivyo birori vyo gusozera ico gikorane c'igihugu c'amashimwe urongoye igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana mu ijambo ryiwe ryo gukenguruka akaba yarashimiye Sebarundi kubona yarashimye ko ico gikorane kibera mu gisagara ca Bujumbura, akaba yaciye yemeza ko inyigisho zose zahatangiwe abanyagisagara bazifashe nka nkama mu ntumbero yo gushima no kwerekana ko bari ku kivi. Akaba ku izina ry'abanyagisagara ca Bujumbura bose yashikirije umuryango wa Sebarundi utuganuke tugizwe n'inka zitatu n'intama zitatu, ibitigiri vy'amakomine atatu agize igisagara ca Bujumbura, inkwavu 13, ibitigiri vy'amazone 13 agize meri ya Bujumbura, hamwe rero n'ibiseke 97 vyerekana ibitigiri vy'amakartier 97 agize igisagara ca Bujumbura. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye mu ijambo ryo gusozera ico gikorane c'amashimwe akaba yarashimiye Imana, ashimira abacitavye n'abagiteguye mu gihe umwaka mushasha wari ugiye gutangura. Akaba yatangaje ko kuva mu mwaka w'2025 Uburundi bwinjiye mu kindi gihe kidasanzwe. Ibigeragezo mwaciyemwe muri uwo mwaka wose birageze ku mpera yavyo. Indongozi rero zari zaragutse zisabwe kwitatura n'Imana kandi zihana ubutagisubira inyuma, bitabaye navy'ivyo Imana yo nyene igiye kuzishira ku mugaragaro ibamaramaze imbere y'ishengero. Abarundi bari baramenyereye kununuza bene wabo, kuva ubu nibahinduke bigenze nk'ubusho bw'intama, ahandi mho Imana yo nyene nizo bashwiragiza babure iyo baja niyo bava. Kuva muri uwo mwaka wa 2025 Uburundi bugiye gutoha. Uburundi bugiye gutoha gushika amahanga azoza kubaza ingene vyagenze, natwe tuzokwishura tuti n'ubuntu bw'Imana gusa. Mu gusozera ico gikorane umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe baciye bugufi imbere y'Imana bareruye ibendera ry'igihugu, bakikijwe n'izindi ndongozi zitandukanye z'igihugu n'abakozi b'Imana. Akaba rero yaciye asengera Uburundi n'Abarundi. Inyuma y'ico gisabisho ca Sebarundi, inzamba indwi zikaba zaciye zisamirana mu ntumbero yo gusozera ico gikorane c'igihugu c'amashimwe ku Mana, kubona yarazigamye Uburundi mu mwaka w'2024 no kuyiragiza umwaka mushasha wa 2025.
akaba ari no ngaha rero turangirije ko kino kiganiro. Mu kiganiro kizokurikira tuzobashikiriza igice cya kabiri kizoba kigizwe n'inyigisho ku ndongozi no kugwaruka zagiye ziratangwa muri ico kiringo cayo masengesho. Tukaba rero tubipfurije kuroranirwa muri uyu mwaka w'2025. Imana izigame Uburundi n'abarundi naho ubutaha.